Abenshi abakozi b'Imana baba bazi ko batunzwe n'amashikanwa n'ibigira cumi byo mu rusengero. Abenshi bakavuga ati ijya modoka agiramwo, kurya yambara, kirya kirato, ibigira cumi n'amashikanwa by'abakristo by'amashikanwa. Koko hari nivyo batunzwe n'amashikanwa koko by'ukuri, cyane hari ibindi bakora ku ruhande? Sindavyibaza ko abakozi b'Imana batunzwe n'amashikanwa. Birashoboka ko hoba hariho bake, ariko navyo nyene sindavyibaza kuko ivyo abantu babonesha amaso n'ukuri kw'ibintu biratandukanye. Ingene umuntu mubona yambaye, ingene umuntu mubona inzabamwo, ingene umuntu mubona imodoka agiramwo, ingene atunze umuryango, woshobora kwibaza iyo abikura kugeza umunsi wo mwegera ukamenya ukuri. Ndumunebwe atana kimwe nkora, ntari creative, ata innovation mfise, bajya abakirisu bose mfise baca baba hari ibinebwe bashaka kurya barindiriye manu, barindiriye ibikoroka. Mugaze kuvyumva abantu babivuga, nashira agafoto kuri Facebook mberewe ngo ayo ni amashikanwa, ntatwenga nkeguka. Umugore namwambika ikanzu nziza ati ayo nibigira cumi. Turafise ivyo dukora, uhereye ntaratangura ishengero nari nsubuzi, nakorana n'abashinwa, maze kugira mariage ndatangura ishengero nari mfise societe, ndafise agence y'amatike y'indege, King's Travel Agency. Iyo nayitanguje icambere, nahora nibaza ko ari kubera ko je ngira ingendo nyinshi, nyuma yahaviraguka iba nini, aho tutanga amatike y'indege cyane cyane ku masosiyete n'abantu muri rusange n'aba diaspora. Ba diaspora turiko turatanga ama promotion ku ba diaspora, na cyane cyane muri ya ntumbero ya Visit Burundi. Mpere ku muntu wa mbere ahubwo mumumbwirire, uyu muntu yitwa Chimamanda, ndamwemereye itike imugarukana gutembera mu Burundi arere tour. Ni agomba kuza gutembera Uburundi, azoca hamagara King's Travel Agency, ndamugirira itike mukura muri Amerika imuzana i Bujumbura, ndamwakire ku kibuga c'indege, ndamufatire hoteli n'imodoka imutembereza. Yes, bakunze wa Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana muri rusange. Sugambe dukoranye, kama dukoranye igihe cyose, nibaza ko mumuruka mu kiganiro kiraho, aho yakaratanga inyigisho ngo n'imiryango ukumwe bateguza gutanga care. Kuramukije King Apotre. Amahoro neza Patrick, kandi muragakira. Murakibaruka. Hariho aho rero ugomba rero nabonye bavuga ngo uragakira, murakibaruka, muragasimba imanga. Hariho n'abandi bavuga ngo gukanda muzeye. Rero tuvuge ati murakagwira. Ego. So uno munsi tuje kugira tuganire ko ibintu bitari bike, ariko turaza gutangura. Abenshi abakozi b'Imana baba bazi ko batunzwe n'amashikanwa n'ibigira cumi byo mu rusengero. Abenshi bakavuga ati ijya modoka agiramwo, kurya yambara, kirya kirato, ibigira cumi n'amashikanwa by'abakristo by'amashikanwa. Sindavyibaza ko abakozi b'Imana batunzwe n'amashikanwa. Birashoboka ko hoba hariho bake, ariko navyo nyene sindavyibaza kuko ivyo abantu babonesha amaso n'ukuri kw'ibintu biratandukanye. Ingene umuntu mubona yambaye, ingene umuntu mubona inzabamwo, ingene umuntu mubona imodoka agiramwo, ingene atunze umuryango, woshobora kwibaza iyo abikura kugeza umunsi wo mwegera ukamenya ukuri. Kandi n'amashikanwa kuyakoresha si icaha, n'ibigira cumi si icaha, mugabo ku vy'ukuri iyo umukozi w'Imana atakindi kintu afise akora, n'abarongoye baca baba banebwe, abari musi kuko amavuta ava hejuru. Nk'ubu mbayeho ndi umukozi w'Imana, voilà, ndumunebwe atana kimwe nkora, ntari creative, ata innovation mfise, bajya abakirisu bose mfise baca baba hari ibinebwe bashaka kurya barindiriye manu, barindiriye ibikoroka. Mugabo rero siko bimeze, naye ndamaze kuvyumva abantu babivuga, nashira agafoto kuri Facebook mberewe ngo ayo ni amashikanwa, ntatwenga nkeguka. Umugore namwambika ikanzu nziza ati ayo nibigira cumi. Amabizo mwakubitana, namukubita bizo ngo murahaza amashikanwa. Mugabo hariho ukuri baba batazi. Turafise ivyo dukora, uhereye ntaratangura ishengero nari nsubuzi, nakorana n'abashinwa,
maze kugira mariage ndatangura ishengero nari mfise societe apana imwe apana zibiri mu ndwi hagati mba ndiko ndakora kuva ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane mba ndiko ndakora ku wa gatanu nja mu masengesho. Natangajwe n'ukungene ufise voyage agence voyage yanditse ko King's Travel Agents. Nkavuga ati umukozi w'Imana apari yaje n'ivy'amasengesho apari yo kuba mu rusengero afise voyage. C'est agence y'amatike y'indege King's Travel Agents. Iyo nayitanguje icambere nahora nibaza ko ari kubera ko je ngira ingendo nyinshi hajya tugira ingendo nyinshi tukamenyekanisha nkeya. Kandi sinavyiza ko umuntu agomba kuvuga. Oya, iyo umva yo babonye agafoto kuri Facebook acavuga ati yaheruka kugenda igihe kintu iki asubiriye. Kumbe tugira ingendo nyinshi batamenya z'ibikorwa ingendo twe tumenyekanisha nizivuga butumwa. Mbwa nko ngiye kurangura Dubai sinca mfata amafoto kuri aeroport. Ngiye mu Bushinwa simfata amafoto kuri aeroport. Rero tumenyekanisha izo twatumiwe mu bikorane. Rero nahavuye ngira agence de voyage mbwa mu nyuma yahaviraguka iba nini. Aho tutanga amatike y'indege cyane cyane ku masosiyete n'abantu muri rusange n'aba diaspora. Kubera iki wiyumvira ati jewe nk'umukozi w'Imana ndashaka gushinga amatike y'indege atari ko je namangira ingendo nyinshi ari bibazo wahuye mu gihe wakatisha amatike ahandi hantu ni kuvuga ati jewe nka Apotre King Dieudonné jewe nzanye kirushije abandi muri agence yawe. Umuntu akora business avyura iciyumviro mu ngorane. Jewe mu ngendo nafata narabona ingene cyane cyane abarundi. Urabona abarundi nico gihugu cyonyene tuzi indimi nkeya. Umuntu ragafata indege yagera Ethiopia hakabura umuntu numwe bavugana kuko nta cyongereza azi. Iki gifaransa gikora muri Kongo. Gikora muri Kongo. Mugabo urenganye ibindi bihugu za gusanga kandi n'abarundi bazi gifaransa burya si benshi. Rero tuza gusanga amabagaje amavarize aratakara umuntu akabura ingene ari bubaze ugasanga umuntu agiye ahantu arabuze ingene abaza indege iramusize arabuze umufasha no kuvuga ngo buramwiriye ko habaye ikibazo arabuze wa telefona nabahamagara ntibumvikana mu rurimi. Rero ivyo ni ibintu nagenda hura navyo mu ngendo ndavuga nti ndakwiye gushiraho agence ifasha bene wacu kuburyo umuntu naho yo batize canke yarize igihugu cyose yisangamwo afise ikibazo aduhamagara tukintervena. Ica kabiri ningene nabonye abantu bazimbwa ni ibintu ninjiyemwo nize aviation sanga abantu barazimbwa mu buryo batategerezwa kuzimbwa. Bazimbwa gute? Mu bisanzwe hano mu Burundi bwose ama agence y'amatike y'indege ari ubwoko bubiri. Hari ama agence adafise stock mu makompanyi n'amakompanyi atabazi n'ama agence afise stock. Rero kugira ngo uronke stock n'umutahe kuko kugira ngo ushiraho ama stock nko mu ubu dufise nk'amakompanyi Uganda Airline, Tanzania Airline, tukagira Ethiopian, tukagira Rwandair, tukagira Turkish nayo nyene irakora, SN y'Ububirigi, Kenya Airways, kugira ngo nko mu agence atandatu indwi hose ugire ama stock n'umutahe kugira ufate nk'ibihumbi 70 by'idolari ubishire mu makompanyi ugwije mu marundi usanga ari amahera menshi. Rero ama agence aba hari muga dafise ama stock. Rero ugiye muri rya agence dafise stock kugura itike ibizimvye kuko nk'ubu jewe mfise stock mu makompanyi yose. Iyo rero uje kugura itike iwanje icambere norohereza n'amasosiyete nk'amasosiyete zizaye connectereho n'abandi nk'ubu baje kugurira itike iwanje mba mfise capacité yo kubaha itike batampaye cash bakazondiha inyuma y'ukwezi. Bisigure ko nkishira hamwe cyangwa n'amasosiyete usanga bafite ingendo z'igihuti zitazateguwe abashobora kuvuga ati ejo ndasimbira ikibuga c'indege baduhamagaye tubaha itike hama tukazobaha facture mu ndwiza. Hari nabo turihisha inyuma y'ukwezi bivanye na contrat twagiraniye. Ndafise ama contrat n'amasosiyete atandukanye ngo usanga mufise abantu babiri batatu baguma bagenda kandi amakashi ntaboneka n'ingoga cyane cyane ubukorondera amadolari mu mabanki usanga bifata umwanya n'ama procedure cyo tugukatira itike ukagenda mu masosiyete. Mugaba abantu nabo bagenda ku gatwe kabo bagiye kurangura n'ibiki tubafasha gute itike bizimbutse kubera yuko twe dufise access kuri system y'amakompanyi yose. No kuvuga ibe Ethiopian ishirako mfise access kuri rya system nyene. Hanyuma bivanye bobo n'abakozi bahemba benshi nanje nkaba mpemba bakeya ndashobora kugabanyako make. Yego. Sikure nk'itike ya $500 cyangwa $600 ugasanga ndakura ko 50.
ikabaca biba 550 mugabo rugiye mu yindi agence idafise stocking nka jewe no kuvuga ngo nyambiti itike kuri 550 hariho frais de service baca baza kuyikoresha iwanje kuko nta access bafise kuri system baca baza mu makompanyi afise stock bakaca bakoresha iwacu canongera ko amahera yo kuba bayikoresheje iwacu nabo bakongera ko inyungu naho rusanga itike izimvye kubera yuko bayikoresheje muri agence mugadi afise ama stock na niyo importance rero niyo avantage yo kuba twebwe dufise ama stock yego umuntu yifuza kugura agatike kanyu naho yabasanga twebwe turi muri ville muri galerie Centropolis ni musi gato ya Fidodido kandi no kuri telefone izo nimero nyene zica kuri screen ziracako twandikiye gusa tuguha itike amahera tukaza kuyatora nturinda kuza no ku biro utwandikiye tuguha itike hanyuma rero ndiko ndatanga na promotion societe yacu iriko iratanga promotion no kuvuga ngo Nkubu Patrick wowe uzanye umugenzo wawe akagura itike y'indege nca ndaguha 50 by'amarundi bisugure ko uzanye nk'abantu 10 mbanda ni 500 nabyo uvuga ngo wazanye benshi cyangwa bakeoya sindakugabanya uzanye umuntu akagura itike ni akiri itike ndaguha 50 byo kugushimira yari yose ari East Africa ari hanze no kuvuga ngo 50 nca ndagushiriraho nyene yagashimwe ko wazanye umukiriya yego abantu bari muri East Africa bashaka kugura itike ziza mu Burundi ho muraborohereza yego cyane abantu bari East Africa barazigura hama tukabaha ingene barungika amafaranga turabaha amanimero ya konti bashiraka amafaranga tukaba ari nkabo tumaze kumenya aho turabaha n'amatike bakariha bageze ngaha aba diaspora cyane cyane tuko turabafasha aba diaspora bimeze gute bifuza kuza mu Burundi kugira kuba diaspora turiko turatanga ama promotion kuba diaspora na cyane cyane muri ya ntumbero ya visit Burundi kuko abantu bakeneye kugendera Burundi ni benshi bwa ugasanga amatike arazimvye hariho n'abarundi bataragaruka mpere ku muntu wa mbere ahubwo mumumbwirire uyu muntu yitwa Chimamanda ndamwemereye itike imugarukana gutembera mu Burundi arere tour ni yagomba kuza gutembera Uburundi azoca hamagara King's Travel Agency ndamugirira itike mukura muri Amerika imuzana Bujumbura ndamwakire ku kibuga c'indege ndamufatire hoteli n'imodoka imutembereza yego kuko andazira komboye Burundi kibazo mfise rero nuko yamwe bavuga misi yose mu bisanzwe nama jewe nigishijwe yuko umuntu abiba ivyiza kandi umuntu akuvuze ntabari umwansi umuntu akuvuze nabo no munsi yaje arakuvuga neza umuntu akuvuze neza no munsi yaje arakuvuga nabi kandi ikindi naco turabarundi twese turabarundi turavye imyaka yo bamaze muri Amerika taragendera Uburundi akumbuye umukeke ni aba uronka uzimvye turiteguye kukurira itike y'indege Chimamanda igihe cyose uzogomba kugendera Uburundi kugira ngo urabe ingende busa neza gusumba kwa busize urumva kagatike kemerewe muri King's Travel Agency kagatike ko mu diaspora Chimamanda Moses welcome Burundi ariko kuba diaspora Patrick hari ikintu bagomba kumenya abantu benshi bakunda kugurira amatike online akubera ngo afise visa card akaja online akagura itike hariho risk ya bijya bintu burya uguze itike online nta muntu aza kugufasha habaye ingorane vyama vyatubaye ko abantu nko warompamagaye ryari ati je naraguze itike none nagomba guhindura itariki wayiguze online biragora uhamagara kuko ni site mugabo twebwe urashobora kugura itike no munsi ejo ukagira ingorane umpamagaye dukora 24 heures turafise abakozi nkuko mubona muri biro uhamagaye ni 24 heures ufise ingorane ndege gusigiye Amsterdam gusigiye New Delhi mu Buhindi gusigiye hehe no kuvuga ngo ugihamagara ubwo nyene ca tugufasha online rero ingorane zihaba nk'ubu urashobora kuvuga ati urugendo rwasivye haba ingorane nagomba kwanira itike online ntiwanira amatike menshi online ntiyanira muga twebwe urashobora kuduhamagara turugendo rwasivye ushaka kutukurabira muri system ama penalty make yabagukata tukaguhanurira itike ukabandanya abarisaba cyane ego hambavu ya King's Travel Agency ndafise societe twaronka nawe iyi ni societe ndiko ndafasha abantu bo mu ntara za ruguru cyane cyane aho abantu bashaka korora ndagenda bakabegeranya kandi uzi ikintu gisigaye gihari muri no minsi gituma umurundi ashobora gutera imbere gituma umurundi ashobora kubaho neza uko avyifuza n'ubworozi n'uburimyi rero muri ronka nawe societe ronka nawe ndagenda nkegeranya abantu nko ku mutumba komine yose hama havuga ntukeneye korora iki cyane cyane ndiko ndakorera ku ngurube muri wa mugambi w'ibihugu ingurube n'inkwavu hanyuma barubaka nkaca ndabahereza ubworozi hanyuma kandi nta nyungu yanje kuko hama bokora gutari ivyo bitakokora mu bisanzwe nyamba ingurube ivyaye
izo zivutse haba hari abandi biyandikishije ca ndaziha jewe ntaco ntahana no kuvuga ngo ingurube ivyaye butandatu dukuramo kimwe twaducamo kabiri ibindi nkaca ndabiha abandi biyandikishije ku mutumba abandi biyandikishije no kuvuga umutumba wose ukazotebwa kwigwa je nta na kimwe ntwara ni muri ronka nawe ndiko ndabigira rero umaze kubikora mu ntara zingahe mu makomine ngahe canke n'igihugu bimeze gute nahereye cyane cyane aho mvuka mu ntara ya Cibitoki muri komine Buganda zone Ndavu tumaze igihe turiko turatanga ingurube ziriko ziragwira bidasanzwe zivyaye abandi bakira muri ya ntumbero nyene ya vision y'igihugu cyane cyane ko dukomeza ubworozi rero nivyo turimo societe ronka nawe nayitanguje kubwo gufasha abana bantu bato bato vuga ati jewe ndose igitungwa no corora muga nta mutaye kuvuga barubaka nkaca ndabahimbaho bagasasira nije ndazibaha nkaca nongera nkabaha igitungwa ushoboye kimwe bibiri bitatu nkamuhereza bivutse hari abandi biyandikishije tukabahereza ni kugira ngo umutumba wose uzote bushikirwa ubundi ndiko ndatandukira ntara ya Muramvya ndiko ndatandukira izindi ntara tubafasha dukoresheje no societe ronka nawe nabonye ko ufite studio turafite studio no musi umuntu abaririmbyi ba gospel bahora usanga bazimbwa yaja muri studio bakamuca 300,000 250 no musi jewe indirimbo ndiko ndabaha audio kuri 80,000 kandi hari ikindi maze kubona ariko kumwe ni ibintu vy'Imana menga iyo umuntu agiye gusaba sponsor canke kuririmba menga bamwakira cyane cyane nta abantu baririmba gospel nta sponsor bafise mugabo umuntu akubise sekira profane ebana ubwo nyene abayuri indege babakobwa bacu teguma tubona buri indege matwereka ibirahuri mugabo gospel nta muntu abafasha naciye ngira iyo studio itwa TGM studio kugira ngo umuntu naho yorazirana yumva karirimbo kaje mugatonda aje muri studio kuri 80,000 kandi bemeze neza cyane baka 80,000 sibaza yuko ari inyungu cyane ushaka inyungu ya amatara n'umuntu yagize no mu producer wenyine usanga muri hangahe ni imfashanyo nashatse gufasha abantu nta nyungu nimwe zigara ayo nayo guhemba mu producer na ya entretien y'ivyumba iyo byapfuye nayo kuba turi ikibanza twubatsemo studio ni kugira mfashe gusa baririmba indirimbo za gospel uvuze ikintu ukora vuga ngo urirata ngaha natwe dufise ibindi byiza ngo batwe ko sangari atari so ni nariko nishura ivyo gusa kugira ngo bamenye ntabwo dutunzwe n'ibigira cumi ntabwo dutunzwe n'amashikano ndafise na societe yitwa Brothers nayo nyene ni transport mugayo hasi abaja mu Buganda abaja muri Kenya mu misi yahera imipaka itarugagwa n'abaja mu Rwanda i Kigali dukoresha amavoxi iyo nayo nyene iri ngaho iri kirakora ikorera he aha musi haruguru yo kwa Sioni afase ya van business niho dufise biro agatike kabakoroshe amatike abazimbutse cyane Bujumbura Uganda Bujumbura Kenya Bujumbura Kigali ivyo vyose twako turabikora uretse ko kumva z'umutekano mipaka itarugurura neza mu misi twizera ko azobara amahoro ibikorwa bikabandanya neza rero tuba tufise ibikorwa bitandukanye abo ku marezo socio babonye wambaye ikoti ntibamenya ko ufise ibindi bikorwa uriko urakora turi ni mu Ngagara Eglise TGM muri quartier 6 avenue Mwakiro en face ya zone diplomatique niho hari na studio abaririmbyi bakeneye gusohora indirimbo studio aho nyene ariko agence de voyage nkuko twabivuze y'amatike y'indege iri muri ville uzanye umukiriye ni 50 cash uzanye babiri ni jana uzanye 10 ni 500,000 ari societe turagira contrat mwebwe mufise ama societe za zamu za Econet za nde muzane tubaha ama contrat mukore tubaha amabeyi meza cyane mufata ingendo hama muri he haciye igihe ku bantu baja Dubai turiko turabaha ama promotion cyane Dubai turafise stock nini muri Uganda Airline kandi Dubai Uganda Airline niyitanga ibiro vyinshi ku bantu baja kurangura haje utaronse ibiro vyinshi ku ndege ubuhomvye Dubai turiko turabaha abantu mukorera muri Bata muja Dubai murangura muze tubaha amatike meza n'ibiro vyinshi bikwiye rero agence de voyage birori muri ville kuri Fido Dido Galerie Centropolis ariko Eglise iri mu Ngagara quartier 6 avenue Mwakiro nimero ya mbere so ndabashimire cyane twankanye iganiro ciza twagirageje gutanga umuco ko umukozi w'Imana apa ku mukozi w'Imana twabonye muko ari aborozi bakora imirimo itandukanye cyo kumwe n'ibindi na agence de voyage ndagushimire cyane turabashimiye cyane dutera kamo mu kirisu wese kutarera amaboko dukora dusenga dukora asante murakoze cyane